mu izina rya Yesu. Amahoro cyane. Yesu nabahezagire. Ndashimiye Imana yo mu ijuru ko vyahimbaye ko no munsi nogirira ubuntu nkagira icyo mvuze mu ijambo ryayo mbarira ishengero ry'Imana. Ndashimiye kandi n'abarongozi kuko nibo Imana ikoresha bakamenya ingene babishyira ku rutonde. Nabo nyene Yesu nabahezagire. Ndashimiye Imana rwose muri iyi minsi gusozera umwaka kuko nk'uko wasenze yabivuze ni iminsi idasanzwe. Simvuga ngo ni iminsi idasanzwe kuri bimwe abantu bakunze kuvuga ngo kuba ama-accident baca bamensheka. Satani ntagira igihe uko akora mu kwa mbere niko akora no mu kwa kabiri no mu kwa gatatu no mu kwa kane. Yamateza ibyago nuko gusimana dukingira ntitumenya abo byashikiye. Mugabe bibonye wewe bitabushikiye wamumenya ko ari abandi byashikiye. Satani we aguma akora. Muri iyi mpera y'umwaka rero ndashima Imana iminsi mikuru yawe yari myinshi. Ishengero ryibarutse ryavyaye abana n'umunsi mukuru ukomeye cyane. Turiko duhimbaza Noeli ku munsi w'ejo n'umunsi mukuru ukomeye cyane. Turiko twegeranya amashimwe y'ivy'Imana yadukoreye kuva mu kwezi kwa mbere. Mu mitima yacu turi mu minsi mikuru ikomeye cyane. Turiko twitegurira umwaka mushasha usigaje iminsi mikeya tukawinjiramo n'umunsi mukuru ukomeye cyane mu miryango no mu bugingo bw'umuntu ku giti ciwe. Ivyo byose rero navyiyumviriye nasenze Imana ndavuga nti Mwami Imana ndagomba kwifatanya n'ishengero no munsi tugushimire kubwa Yesu Kristo. Nuriko arorosha ibikorwa ngene biriko bigenda bikurikirana amaze kuvuga ngo uw'Imana yateguye maze dushishikare twumve ivy'uwo Yesu. Yesu nashimwe. Turi ngaha kubwa Yesu. Ngira ndabice hirya mu buryo bw'ishimwe. Ninavuga ikintu kumva uremeranya nanje. Rijya jambo amen ngo niko biri. Niwumva twemeranya urashaka kuvuga uti amen. Imana ishimwe. Nashimiye Imana ko mu kurema yaturemye mu ishusho yayo. Kandi ikintu cyose muze kukizirikana mwumviriza akamaro kacu. Ndashima Imana ko naho Satani yazanye ibyaha Imana itaciduheba. Nashima Yesu ko yemewe kuducungura. Ndagomba kuvuga ikintu ngaha. Iri banga ry'uko umugororotsi apfa mu gishingo c'abanyabyaha ni banga rirengeye ubwenge bw'abantu. Kubera iki umuntu atagira icyo azira yoja mu gishingo c'abanyabyaha? Iryo ryabaye ibanga ry'Imana kandi ryabaye ibanga rikomeye ry'urukundo rwa Kristo. Kubw'ivyo Yesu nahabwa icubahiro. Ndashima ko Yesu yaciye bugufi akabona ko kuringanira n'Imana atari ikintu cyo kumirako, agaca bugufi akaganduka akambara ishusho y'umugurano akageza ku rupfu mbere urupfu rwo ku musaraba. Yesu nashimwe. Ndashima Yesu ko yanesheje rupfu na kuzimu. Uyu munsi Satani akaba atakitwitanga hejuru. Ndashimiye Yesu ko amaze kurangiza igikorwa yasubiye mu bwiza bwiwe kwa Data. Ndamushimiye ko uyu munsi ari buryo bw'Imana n'umuherezi adusengera kandi
kandi yiyeza kugira ngo natwe bize bikunde dushikiyana. Ndamushima ko mu kuturindira ataturetse nk'imfuvyi, yaturungikiye mpemu yera umwitsa n'umufasha kugira ngo azadushikane ku kumenya ukuri, kandi nitwamara kumenya ukuri uko kuri kuduhe kwidegemvya. Yesu nashimwe cyane. Umwidegemvyo ndiko ndavuga umwidegemvyo imbere y'icyaha. Muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Bibiliya irongera ikavuga ngo ukora icyaha wese ngo aba ari iki? Umuja wacu. Nta munyabyaha rero uyu mwidegemvyo ndiko ndavuga ntawagira. Ndashima Imana ko Yesu mu gihe gikwiye data yageze yiteguye kuzoza kudutora mw'ishengero, kugira ngo ahari natwe tuhabe. Amen. Nari gushishikara kuko saho birangiriye, kuko niyaza kudutora hariho ibihe bizokurikira kugeza aho azoza tukaganzanya nawe ngaha kw'isi. Yesu nashimwe cyane. Naho nyene saho bigarukira, uyu Yesu hari ibihe byategekanijwe aho uyu mubi Satani n'umuvugishwa wiwe w'ibinyoma na Antikristo azoza kuyovya abantu. Hari umunsi bazoja mu rubanza, ab'Imana tukaba amahoro, tutagisuhuza umutima, tukabana n'Imana ibihe bitazoshira. Amen. None Noheli nayo rero urumva abantu baragira iminsi mikuru. Uyu munsi turiko tuvuga ku ivuka ryiwe. Ivyo biringo vyose mpejeje kubabwira mwumva bigarukira ku ivuka gusa. Nuwo baza abana bo muri Sunday school ati mbega muri ivyo biringo ikiringo nyamukuru mwumvise ari iki? Ubwo kweri twoca tuvuza impundu ngo kuvuka. Yarakoze yaravutse, ariko icyatumye avuka Bibiliya ngo cyatumye ahishurwa. Haleluya. Ngo kwari kugira ngo asangangure ibikorwa bya wa murwanizi. Uzogira umunsi mukuru niwamara kumva mu mutima wawe ibikorwa bya wa murwanizi byarasanganguwe. Ariko uhimbaza tugashariza amazu, tugashiraho utwaka amashurwe, abana tukabagurira impuzu, navyo si bibi. Ariko cyane cyane twitwararike kuraba ko icyatumye ahishurwa ari kizima mu bugingo bwacu, kuko ngo yaje kugira ngo asangangure ibikorwa bya wa murwanizi, ducika abana b'Imana. Yesu nashimwe. Ariko abantu barakunda ivyivuka kandi ntibitanguye ubu. Dusome muri Luka, abantu barakunda ivyo kuvuka, abana bavutse ni vyiza cyane. Luka igice cya 11 umurongo wa 27. Mwumva abantu nyene bagenda batahura Yesu bivanye n'ivyo bakunda, bivanye n'imico, bivanye n'ingene twaremwe, bivanye n'ingene turi abantu. Yesu akivugana n'ishengero, umugore umwe ashira ijwi hejuru aramubwira ati mwumvirize, irahiriwe inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje. Mwumva ivyo bintu nyene bitari mu mico. No mu Barundi umuntu iyo yavyaye uko niko bamukeza. Iyumvire Yesu no ngaha nawe, irahiriwe inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje. Imana ishimwe. Yesu acarakosora gatoya, ntiyahinyuje yarakosoye. N'abaramwishura ati cane cane hahiriwe abumva ijambo ry'Imana bakarigira gute? Bakaribungabunga. Ngomba tuvugane Yesu icyo yaje kutumarira. Yaje kutumarira byinshi, ariko mu mutima numvise mpemu yambwiye kuvuga ku kintu cyitwa kutubera umuco w'ubugingo. Korali Santrali yaje kuririmba umuco w'ubugingo.
kandi ngaza kwitonda mvuge buhoro buhoro kugira ngo dutahure umuco. Murana ngo ni ku murango abantu bose barabona umuco, mugabo uyu muco turiko turabona ni umuco w'izuba. Aha tumurikiwe n'umuco w'izuba, kandi uyu muco w'izuba mu masaha ya 12:30 gutyo uraza kuzima, hace haza umwiza cyangwa umwijima w'umugoroba w'ijoro. Yesu nashimye. Hanyuma kuko Imana itagomba ko abantu no mu buryo bw'umubiri bobaho mu mwiza, inyuma y'amasaha makeya saa 12 z'igitondo uyu muco w'izuba ugaruka. Haleluya. Imana yaraduhaye umuco ku buryo no mu buryo bw'umubiri dushobora kubaho neza. Ariko umuco ngaha uri kuravugwa, tusome muri Yohana 8:12. Yohana 8:12, igice c'8 ku murongo wa 12. Yesu yongera kubabwira ati, ubwa mbere yari yababwiye ko hahiriwe cyane cyane uwumva ijambo ry'Imana akaribungabunga. Aha nawumve, Yesu yongera kubabwira ati, jewe ndi umuco w'isi, uwumurikira ntazogenda mu mwijima, ariko azogira iki? Umuco w'ubugingo. Jewe ndi umuco w'isi. Iyi si ikibazo ifise si uyu muco w'umurango. Icyo Regidezo yaragitoreye umuti. Mw'ijoro kiduha amatara tukagenda habona, kandi Imana ishimye. Icyo kuvuga ngo mwiza, icyo abana b'abantu baragitoreye umuti. Hari bisagara muri iyi si ugenda mukaberwa nimba ari ku murango nimba ari no mw'ijoro, kuko umuco uwo barawufise. Mugabo Yesu yavuze ngo ni jewe muco w'isi. Ni ukuvuga ngo naho tuba turiko tumurikirwa n'uyu muco w'izuba, naho mw'ijoro tuba turiko tumurikirwa n'amatara ya Regidezo, birashoboka ko umuntu aguma ari mu mwijima. N'ubu naha turi umuntu akaba hari, kandi murabona harabona no ngaho imbere bahamuritse, murabona kugira ngo uje gusoma, ariko ugasanga umuntu ntikibujije ko aguma mu mwijima. None uwo mwijima ni iki? Uwo mwijima Yesu yavuze ngo jewe ndi umuco w'isi, kandi uwunkurikira ntazoba akigendeye mu mwijima na gato, azoza ndamubera umuco w'ubugingo. Uwo muco, uwo mwijima n'uyuwe. Baririmbye ngo igihe Yesu yavuka, ngo abari bicaye mu mwonga w'igitutu c'urupfu babonye umuco. Imana ishimwe cyane. Kwicara mu mwonga w'igitutu c'urupfu, kubaho uri mu mwijima, saya maso bikwereka n'ubugingo bwo mu mpemu. Urupfu ruterwa n'ivyaha, ubwo rupfu rukaca ruzirikira umuntu mu mwiza, hanyuma yapfa atihanye akazorangiriza ubugingo bwiwe muri uwo mwiza w'urupfu. Ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu buraza bukakuzitura biciye mu kwihana ibyaha byawe, ukabahoka ukavaho wari uzirikiwe mu mwonga w'igitutu c'urupfu, akakwimurira ku musozi w'ubwiza bw'Imana, ukagenda habona. Muri ibyo byo ngo ngenda habona mu nzira zose, ndenga imirambi no mu myonga. Kubera iki? Ari mu muco w'ubugingo, kandi uwo muco nta handi ubonerwa atari muri Kristo Yesu. Ni jewe muco w'ubugingo, kugira ngo umukurikiye ntagendere mu mwiza, ahubwo agenda afise umuco w'ubugingo muri we.
sinzi ko murabona ingene umwijima ndavuga mu mpemure tugende mu by'impemu twese iby'izuba n'umuco murango twabirenganya. Sinzi ko murabona naho umuntu aba ari umukristo ingene hashobora kuza ikintu kikagukorokereza mu mwijima ukazazanirwa ukaburanirwa ugahumirwa kubera ikintu wakoze cyagukorokereje ahantu mu mwijima. Nawe ukumva ko isaganirizo ryaheze, ukumva ko ubuntu bw'Imana bwakuvuyeko, ukumva ko inyonga z'Imana zitakiri kuri wewe kuko witeranije nayo, wayicumuyeko, wakoze ibidakorwa kandi utamva ko uvuye ahantu ushitse ahandi. Imana ishimire ko yaduhaye impemu yera wuko iyo dukorokeye muri uwo mwijima amahoro acabura, umutima ukakwagiriza kugira ngo unyaruke kuvayo usubire muri wa muco w'ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Ariko nasanze nyine umutima w'umuntu ari gitangaza. Hari igihe nyine ukomana umutima ugakomana ukavuga uti are biracawiciye birabisha, ukaca wibera muri uwo mwijima. Kandi mukiza wawe Yesu yari yaje kugira ngo tugire umuco w'ubugingo muri twebwe. Reka rero tuvugane ku bw'uwo muco mu majambo makeya ya Bibiliya. Dusome muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13. Aha Yesu avuga kuri twebwe amaze kutwibwira uwo ari we ko ari we muco w'ubugingo. Aratubwira natwe ko bishoboka ko tuba umuco. Muri we turashobora kuba umuco. Yaje kugira ngo kamere yiwe ibe muri twebwe. Nicyo gituma Paulo yavuze ngo mugire muri mwebwe wa mutima mwari muri Kristo Yesu. 13 muri umunyu w'isi, ariko iyo umunyu uheze uburyohe ubu kiryoshwa n'iki? Ntaco ukimaze atari gutabwa hanze ugahonyangwa n'abantu. Muri umuco w'isi, igisagara cubatswe ku itaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Nta bodomeka itara ngo baryubike ko igiseke, ariko barishira ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze so mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Ndagomba imvugo ngereranyo bene data bakundwa tuyizirikane, tuyibaze ko nimba koko mu nteguro y'Imana n'icyifuzo idufise ko ari uko tuba umunyu w'isi. Isi rero tushaka kuyirondere mu mpande zayo zose. Isi mu butunzi, isi mu mibano, isi mu bya politike, isi mu byo kwizera, isi mu by'ishengero. Tuguma turi mu isi kandi yose muri ibyo bice byose, haleluya, ikiyiryosha kikayiha ko bishoboka ko abantu bayibamo baryohewe, nuko aba Kristo twemera kuba umuntu. Umunyu uraryosha ibyo kurya. Sinza kuja muri rwa rutonde rw'ibyo abantu bahora bavuga by'ibikorwa by'umunyu ingene bifasha kubika ikintu ntikibore. Oya, tugume kuri iki Yesu yavuze. Iyi si yacu ishengero rya Kristo ribaye ko ku munyu, iyi si yoba amahoro. Ariko mwumva ikibazo aho kiri, ngo umunyu umaze gutakaza uburyohe bwawo, nta kintu na kimwe ukimaze kandi uguma witwa umunyu. Kandi ntiwahinduye ibara. Umunyu rero sivyo, ababona babona ari umunyu. Mugabe kiza kubura ni bwa buryohe ka kanovera kawe. Mugabo abawitegereza avuga ati urya
mufuko n'uwumunyu, ijya stoke yuzuyemo umunyu, ijya mangazini, ijya mifuko yose n'umunyu. Mugabo baza gutangara bagiye gukora ko bagashira ku rurimi, basanga nta buryohe namba. Umuntu watakaje uburyohe kera. Ushobora kuba waranyagiwe n'inkukura yo muri iyi si, ushobora kuba waranikiwe ku ruzuba, ariko icyagaragaye ari nacyo Yesu avuga, watakaje uburyohe kera. Ntukigira akantu namba. Mugabo utekeye mu mufuko wanditse ko umunyu, ufise ibara ry'umunyu, ufise ishusho y'umunyu. Icyo watakaje wahonje gusa uwo munyu, niko mvuga umunyu ni uburyohe. Yesu yatabwira abigishwa biwe ati mwebwe muri umunyu w'isi, mugabo ikizotuma mugirira akamaro isi nuko muzogumana bwa buryohe nababwira bw'uko ari jewe muco w'ubugingo, nimwaguma muri jewe. Nababaye ndiko ndibaza kuri iri jambo ngo uwo munyu utakigira uburyohe, ngo icyo ubusigaje ni ugutererwa hariya mu nzira abantu bagahonyanga. Naciye nzirikana mu myaka iheruka ya kera, umuntu akijijwe, Yesu nashimwe cyane, yewe umuntu akijijwe muri iki gihugu cy'u Burundi mu myaka iheze atari ya kera, yari yubashwe kwezi, yari n'akanovera, yari n'uburyohe, yarakuyagira ukumva avamo amajambo y'ubugingo, yarakuramutsa akakuramutsa indamutso yo kuguhezagira. Barandikiranira uduketa abakera baca bavyibuka, n'abanyeshuri yapandikira umurongo wa Bibiliya. Ubundi bakakubwira ngo ndabahezagirishije indirimbo ya mirongo, ukumva nyene ni ibintu vy'umunyu biryoshe. Sinzi impamvu bitakiri uko, sinzi impamvu bitakiri uko, ariko sinza kugira anketi cyabiteye, ndakubwira gusa ko umunyu ushobora gutakaza uburyohe bwawe, kandi si jewe ndabivuze, ni Yesu. Kandi yaciye anatubwira urubanza rw'uwo munyu, baca baterera hanze. Guterera hanze niko ndavuga, si ukuguca mu ishengero, kuko mu ishengero ntitwigera tumenya umunyu watakaje uburyohe. Mu ishengero ntitwigera tumenya umukristo atakigira akanovera k'umukristo. Abo tumenya n'abakoze bya byaha byo kumugaragara, n'ababikora mu ibanga ntitubamenya. Urumva rero hasi ishengero zo guterera hanze. Mugabo Yesu yavuze ngo umunyu utakigira akaryohera, umunyu utakigira akanovera, umunyu watakaje uburyohe, ijuru ritari guterera hanze, ngo abantu bakagira gute? Bakawukandagira. Ukandagirwa n'ab'isi rero ni iki? Ndatinya ntibakituba. Kera abantu bari bazi ko turi mu Imana, kandi Imana ishimwe muri turi mu Imana. Haratubahira ico, bakaduhanuza, bakadutura imitwaro ngo tubasengere. Abarwayi baraza kuko bazi yuko abantu bafise amavuta n'akanovera, bakabarambika ku ibiganza bagakira. Ab'impwemu zitwaje amanyama, abantu bari mu bitekerwa byo mu miryango, abantu barozwe, abantu bamana abakinzi ku nzu, abantu bamana ibiheko, barabizana kuko ishengero, kandi n'ubu niko biri, simpava muri ikinyuranye. Ishengero rya Kristo ni uyu munsi riri mu bugingo. Ariko rero umuntu umwe niwe aherutse kubaza ikibazo ati mbega ko kera bazana ibigirwamana bigaturirwa, bakazana ibintu by'ibiterekerwa batunze mu mazu, baje kwihana bakabizana bigaturirirwa ku mashengero, ubu ko bitakiba?
igihugu cyarakikijwe, igihugu nikikiraguza, iki gihugu nikigiterekera, iki gihugu nikikibandwa, iki gihugu nta bintu bagikenyerera munsi y'impuzu, iki gihugu nta tugirwamana tugendera mu mifuko twitwa uduporte chance. Habuze iki? Kubera iki bitagiturirwa? Muri iyo myaka niko navuga, kubera ubwo buryohe bw'umuntu, haleluya, kubera ubwo buryohe bw'umuntu uri mw'impemumbi yashika nkaje mami protokole muri rishenge acingira hariya akumva umuriro w'Imana uri ngaha muri rusengero yabura amahoro, kabona ziramukira gutya kabuguyega, abantu bose bicanye bati uyu muntu afashwe n'ibiki, ariko atinya iki? Yahasanze uburyohe bw'umuntu, yahasanze umuriro, yahasanze ubugingo. None vyaroye he? Je ndiko nibaza, ntimumbaze iyo vyaroye, ndiko nibaza nkuko namwe mwibaza, impamvu niko zitagitaka, impamvu niko zitakijugumiza abanyabyaha, zaraheze cyangwa icyazirukana cyaragabanutse. Mfise ubwoba, nta nyishu muri izo zose mfise, nifitiye ubwoba gusa ko umunyu woba waratakaje uburyohe bwawo, ukaba waraterewe hanze abantu bawukandagira. Kera abantu ntibarabe icyo bari kugira ngo baze ku Mana n'imbere y'abakozi b'Imana. Eko jewe bari mu musozero w'umwaka reka nshinga intahe gatoya, nakijijwe mu 1984 mu mwaka uzaza nkwije imyaka 40. Mugabo ivyo ndiko ndabona muri imyaka y'iherezo je ntabyo narigeze mbona, ntabyo narigeze mbona, kuko usanga umuntu yabuwiza amashuri, yabufise ibintu, yibaza ko mengo ivyo birahagije kugira bimuhe sekirite mu mwene, ariko sivyo. Nagenda babwire ko mu gihe cya Yesu vyarabura bakamurondera mu ijoro, mugabo baramurondera. Baririmbye bya Nikodemu hano, abaririmbye vyarabura bakamurondera mu ijoro, mugabo baramurondera. Vyarabura bakaba bigishwa bo mu ibanga mu misho, mugabo baramurondera. None rero reka dushishikare kuvyerekeye umunyu. Umuntu umwe w'umushakashatsi, reka ndakibabwire, nibaza ko mu bwenge dufise kirashaka gutahurika. Umushakashatsi yavuze ko muri ziriya bahari ziri mu munyu, urugezo rw'umunyu wa 3,5% bitatu 3,5 mu kirundi n'Rwanda, ko naza kuba ngo bitatu agafabu, reka basimvuga ibice bitatu basi 3,5% z'umunyu wo mw'ibahari utuma iyo bahari yose idashobora kugasha. Murumva iyo protection 3,5%. Uwo muntu acayandika avuga ngo iyi si turimo yaba yarimwo abakristo b'ukuri 3,5% ntacyo yobaye, kuko 3% z'umunyu zizigama ibahari yose. Iyo ni siyansi. Yaba mu isi abitiririrwa Kristo twese twari tubaye umuntu kirimo uburyohe, iyi si yobaye amahoro, twogize icyo tumarira abantu. None bahuko ari twe tugira icyo tubamariye, dusigari ari twe tubirukira, nibo badutunganiriza, nibo batugira inama, nibo badutura imitwaro. Kuko
kudutura imitwaro muri ubu cyerekezo. Kera twaragira ibyo dukena tukaja imbere y'Imana tugasenga, none ubu hasigara abantu baca batworohereza bakabiduha ibyo dukeneye. Numva bitoroshe kandi abiguhaye, none abiguhaye batakubereye inyinshi y'amasengesho. Ntibuca kabiri akakubera nyene wo kwitura, nyene wo kwitura. Batatu 3,5%. Uwo wari umunyu, reka tugaruke kuri wa muco. Muri umuco w'isi ngo kandi itara rimaze kuronka umuco ngo ntawe ryubika ku iki igisimbo. Ico kintu cyo kinyisha amasengesho ntugitware nabi, reka ndagisigura. Hari ikintu ushobora kumpa nk'inyishu y'amasengesho kuko Imana igukoresheje. Amen. Nkaba narimaze umwaka cyangwa imyaka ndiko ndasengera ikintu kanaka muri mwebwe ab'Imana yahezagiye igatoramo umwe ikamukoresha akabinyishu y'amasengesho, kandi ivyo ni vyiza, Imana ibihere gucubahiro. Ariko iruhande y'ivyo rero hariho ibindi. Iruhande y'ivyo hariho ibindi, nivyo nariko ndavuga. Ukampa ikintu ntanasengeye kugira gusa nanje mbe nk'abandi, kandi hari aho ico nampa mu mpemu, hari aho gusa nsanga ico wampaye cabaye co kunzimvya akanwa, sinsubire kukubwira ukuri, kuko biragoye kubwira ukuri umuntu hari n'ivyo yaguhaye. Biragoye kubwira ukuri umuntu yakubakiye inzu. Biragoye kubwira umuntu ko ari umunyabyaha ugendera mu modoka yakuguriye. Biragoye kubwira umuntu ko ari umunyabyaha n'ibindi byinshi. Shaka mushire ku rutonde bw'ibyo abantu bashaka gukorera abandi, ugasanga icitse corruption morale. Arakuroze kuko ntuzosubira kumuhangara, akubereye shobuja. Kandi Bibiliya Yesu yavuze ngo ntihakagire umuntu n'umwe mwita shobuja, kuko mufise shobuja umwe ni Data wo mu ijuru. Nico nariko ndavuga ngo mwitware neza. Sino mushishikare kugirira neza abantu, mugabo mubikore mu ntumbero nziza. Mubikore mu ntumbero nziza. Itara rimaze kwaka ntawo ryubika ku mubiri, ntawo ryubika ku gisimbo. Cya gisimbo ni icyo nyene. Erega ibibuze itara kwaka ni icyo nyene. Ngo ahubwo urishira hitaramuye, urikamurikira abari mu nzu bose. Yesu nashimwe. Itara rimaze kwaka, mumaze kumurikirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni ngombwa iryo jambo murimenyesha abandi. Ni ngombwa ngo bamurikire, ni ngombwa nabo bave mu mwijima w'ibyaha n'urupfu. Ariko icyo gisimbo, icyo giseke bashobora gushira ku itara kugira baribuze kwaka ni gisimbo nyabaki. Kandi urumva umuco wari uhari, kwaka ryaka. Yesu nashimwe. Ryaka, amavuta yarimwo, itara ryaka, mugabo habonetse system ishobora kuza ryatara aho kurireka ngo ryake, bagomba gushyira ku giseke, funika. Uwo muco ni uw'iki? Fuka. Kubera ikihobo uwo muco ntitugomba shyira ku gisimbo. Umuco ntitugomba funika. Bafunikisha iki? Umuco rero ubangamirwa no guhishwa. Yesu yavuze ngo umuco ntawuhisha. Yesu nashimwe. Umuco wamaze kwaka kirazira kuwuhisha, kuko ufise akamaro kuri benshi bariko bagendera mu mwiza. Umuco rero ubangamirwa no guhishwa,
icyo ni kimwe guhishwa. Ikigira kabiri, umuco ubangamirwa no kubikwa kw'igiseke. Ibyo byose uko ari bibiri utabaye maso, Yesu yavuze ngo umuco wanyu ukwiye kugaragarira bose ukamurikira abari mu nzu. Ibintu ijambo ry'Imana ryemeza ko bikura umuco mu bantu, ndagomba kuvuga kuri bibiri. Tubirabe muri Bibiliya, igitabo cya kabiri kivuga iby'abami, igitabo cya kabiri kivuga iby'abami, igitabo cya kabiri kivuga iby'abami, igice cya 6 ku murongo wa 15 kugeza ku 17. Murabe ijambo ry'Imana ibintu bishobora kubuza umuco mu muntu. Dusome guhera ku 15. Maze umukozi w'uwo muntu w'Imana abyutse kare mu gatondo, abona ingabo ziri kumwe n'amafarasi n'imikogote bakikuje icyo gisagara. Uwo mukozi abarira shebuja ati, biracitse databuja, none tugire dute? Aramwishyura ati, ntaco utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Maze Elisa arasenga ati, Uhoraho, ndakwinginze muhumura amaso arabe. Nuko Uhoraho ahumura amaso y'uwo musore, araraba abona umusozi wuzuye ko amafarasi n'imikogote by'umuriro bikikije umukozi w'Imana yitwa Elisa. Yesu nashimwe cyane. Iyo hatari umuco w'ubugingo Yesu yatubwiye, hariho ibyo tudashobora kubona, mugabo abagifite umuco bariko barabona. Aha hari Elisa umukozi w'Imana na Gehazi umukozi wa Elisa. Gehazi abonye iki? Abonye ibicika, kandi yabibonye koko. None ubonye ingabo z'abansi babagose imisozi yose, iyo misozi izungurutse igisagara, kandi Gehazi aba yababonye, arabona ibikoresho bafise, arabona inguvu zabo, acaza yeforoma shebuja umukozi w'Imana. Mukozi w'Imana databuja, bigize gute? Iracitse. Nivyo yabonye. Burya rero ivyo tubona bivana n'umuco uri kuratumurikira uwo ari we. Hari abamurikirwa n'ibibereka ko ibintu bicitse, hari abamurikirwa n'ibibereka karabaye, kandi byarije. Mugabo Elisa, haleluya, afise umuco w'ubugingo muri we, avuga ati nivyo, ntaco utinya, inkuru zanye niyo. Vy'ukuri biracitse. None nta makuru muhora mumva abantu bose bavuga ngo bicitse. Vy'ukuri kandi byacitse. Mugabo mumve ufise umuco w'Imana muri we, ntaco utinya. Naho biruko, ntaco utinya. Uri kurabisha amarori atariyo, uri kurabisha amaso akwereka, uri kubiharura mu nguvu z'abantu. Reka ndakwingingira Uhoraho akudodeshe. Ese yo tudodesha. Amen. Ese yo tudodesha, akaduha umuco w'ubugingo udushoboza kubona ingabo z'ijuru zituzungurutse. None mwibaza ko izo ngabo zasubiye mu ijuru? Ingabo ziziga amabere b'Imana, mwibaza ko zamaze gusubira mu ijuru? Ziracari mu isi, mugabo zibonwa n'abafite amaso ari mu muco w'ubugingo. Abagomba kubona amashare y'abansi barayabona, mugabo abagomba kubona imikogote yarugifite n'Uhoraho kuzigama bizera, iyo mikogote iracyahari. Mugabo kuko uwo muntu Gehazi umuco we wari waramaze gushirwa kw'igiseke, ntiyashaka kubibona. Uvugishwa n'Imana cyaramusengera, Uhoraho we, ndakwinginze umuhumura amaso. Amen. Numva nanje nose muko nyene, mwese twese nk'abantu Uhoraho we
ibi tubone ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ingabo zitukingiye, gukingirwa n'Imana, kuzigamwa n'Imana, umugisha w'Imana. Ndawukunda Bibiliya ivuga ngo uratugisha kandi nta mubabaro awuvana. Amen. Nemuribuka umugani bonke yaciye ngahamuroni. Wibuke ya nkoko. Bivuga mu Cyongereza, remember the chicken. Inkoko murazi ibara ryakoze inkoko. Hariho umukozi yakora mu nzu y'umutunzi. Uwo mutunzi akaba afite umwana w'umuhungu, kandi umwana w'umuhungu nyene byaboneka ko azoba samuragwa mu byo kwa se. Mugabo umukozi Isaka aravuga ati izi nkoko ntunze, umuntu azihenda akicamo n'imwe aze yimbe yigera. Umunsi umwe w'abana bariko barakina, umwana batera ibuye, inkoko irapfa. Wa mukozi ati ndakuronsewe roshe. Umve rero so arakwica. Urati ko yavuze ko uzomwicira inkoko aze yimbe yigera. Umwana ati ndahumewe bashe. Wa mukozi bamutuma kumesa. Gosha, peti, mesize imbuto. Kubwira umwana washoboja mu peti, mesize imbuto. Umwana ati yagimira nakabo wibuke ya nkoko. Urumva rya jambo rero wibuke ya nkoko. Ichagirichi. Remember the chicken. Kumbuka kuku. Mwana aramesa. Bavuga kuja guteka. Se na nyina siho bari. Wewe wagaho mu gikoni. Mwana yafite cyo gikoni. Ibuka inkoko. Mwana akaja mu gikoni kandi bitigeze ku mwana kwa Selina. Abakozi bawe baratinda barabona umwana yonze. Abavyeyi bakora umwana yonda. Umwana hari ikibazo. Ufite ikibazo nyabaki. Abanza ati bashi. Shimwe nabivuga aranyiki. Ariko kandi hari ubupfa ndapfuye. Ati papa nafise ikibazo. Ati ndarira mwana. Kandi ikibazo sivyo kurya murana ko muraduha rasipi. Ndafise ikibazo. Jewe ndi munsi ya menace y'umuntu. Yesu abakure munsi ya menace ya Satani. Yesu nabakure munsi ya menace y'ivyo vyaha. Atahanama muri menace ninda kumenasa ramwana rya mukozi. Mbari yajagenze gutaca muri nkuru y'inkoko. Ati burya je mesa, ubu nije nteka, ubu nije nkoropa, ubu nije nkora ibintu byose. Si vrai. Kubera iki? Wowe wavuze ngo uzokwicira inkoko baze yimbe yige. Tubere ibyo jama humizako. Ati ndagama. Hagati ya wewe n'inkoko yiwanje. Ugiciro ninde. Ikibazo kicekera kemukati. Ntihagire uzosubira kugutera ubwoba mu nzu kwaso. Naho wozica zose n'ibyararo ngasanga byaheze wowe umwana wacu. Ngiki gikura umuco w'ubugingo mu bakristo. Bakora ibyaha Satani akaca bagumiza kwitera bwoba. None wewe uracaja mu bandi. Uracubaho kuririmba. Aho uzubaho guhagarara imbere ushinga intara. Vyabindi navyo. Aho rero sinkubwiye ugutera ubwoba ko mwabikoranye. Kibe ntari isoni. Aho kubaho kukavuga ubwo butumwa vyabindi navyo. Kubera iki? Ufise ibanga mufitanye n'umunyabyaha kanaka. Niko murangurikira. Mwafatanije ubusuma, mwaroye mu busambanyi, mwafatanije ubwicanyi, mwafatanije ibyo ntazi, urebe ucubahuka ngo uvuge. Ukaca gatene kumbuga kukuru. Ibuka inkoko ntariso. Urareka abandi babivuge. Kubera iki? Mufitaniye ibanga ry'ibintu bitari byo.
Imana idukure munsi ya menase y'icyaha kandi dukure munsi y'iterabwoba rya Satani. Umuti wabyo si uwundi, wihana icyo cyaha. Gehazi rero mwumva icyaha yari yakoze murakizi, igituma atari karabona ibyo Elisa ari karabona. Hadi usomye mu bice biri imbere barakubwira ngo za Namani rero akiza kuraba umukozi w'Imana yatazanye ingemu, amazahabu, inyambarabami, impuzu nziza aratekera birakomera. Umugabisha w'ingabo chef d'état major avuga ati jewe umuvugishwa n'Imana Elisa akansengera ngakira, ibi bintu ndabimusigira byinshi cyane by'igiciro. Elisa uhoraho kugira ngo ntabwo muri uwo mutego no kubonana mu maso ntibabona. Haleluya. Genda mubwire uwo munyabyaha, uwo munyamibembe, genda mumubwire yisuke muri Yorodani inshuro ndwi. Si ngombwa ngo turinde kugirirana audience, nta mbonano, si ngombwa. Nagende niyumvire yisuke muri Yorodani inshuro ndwi hanyuma ataha. Gehazi arabyitegereza agatasha umukozi w'Imana rero naho ndamubaha, hari ikintu mbona afise ku bujuju kwe n'ibindi ntaragetse. Ni muberekera biti bijuju kuko naho zo biri bisanzwe warisha arabika. Gehazi ati musa acara mukurikira kuko Elisa ati ibyo bintu byawe tahana, subiza hariya muri Samariya, subiza muri Siriya. Gehazi aratazanye ati ese uyu mukozi w'Imana kwe ubu bucucu bungana gute kwe? Mugabo kubera yubaha umukozi w'Imana shebuja arahora aca hengera Elisa yisubiye mu cyumba mu masengesho yiruka inyuma ya Namani. Kandi databuja yaronka abashitsi, mwumve ibinyoma, mwumve igikuru umuco mu muntu rero. Databuja yaronka abashitsi, none mu vya bintu muhati jenda bibazaniye byose tora mushire. Umuco uravuye muri Gehazi, nicyo gituma atashobora no kubona ingabo z'Imana zikiyama. Dusozere igice cya kabiri cya Petero, turiko turavuga ku muco w'ubugingo atahandi uboneka atari muri Kristo Yesu. Igice kigira kabiri cya Petero, igice cya mbere turasoma umurongo wa 3 kugeza ku 9. Ubu Kristo guserukira mu ngeso, kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ibyo byatumye aduha ibyo yasezeranye by'akaburarugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo, mumaze guhunga muva mu iborero yazanywe mu isi no kwipfuza. Kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu nimugire umwete rwose. Aha rero ni ngomba ducumuza ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza, ingeso nziza muzongere k'ubwenge, ubwenge mubwongere kukwirinda, ukwirinda mukongere kukwihangana, ukwihangana mukongere kukubaha Imana, ukubaha Imana mukongere ko gukunda bene data, ugukunda bene data mukongere k'urukundo. Kuko namba mugira ivyo bikagwira, bituma mutaba abanyabute canke ingumba kuvyo kumenya neza umwana wacu Yesu Kristo. Kuko ubutagira ivyo ni impumyi, abona ibiri hafi gusa, yibagiye umuhagiro w'ivyaha vyiwe vya kera. Yesu nagufashe cyane. Ibi nivyo ngomba tuvugane tuje twisengera Imana, kuko intumbero muri uku gusozera umwaka bene data nuko twobaho dufite umuco w'ubugingo muri twebwe. Uwo nawo uzirana n'ivyaha,
uzirana n'ibintu bitari byo. Aya majambo rero ngira ndayasubiremo ndayasoma cyo tuyafatira ko dusenga. Ukwizera kwanyu, kuko nibaza ko turi mu ishengero twese ari uko twamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Abamaze kuronka uko kwizera rero ngo nibongere ko ingeso nziza. Abantu ntibaronke ibyo badutuka, abantu ntibaronke ibyo badutitura, abantu ntibaronke ibyo batugaya nk'ishengero ry'abitirirwa Kristo. Ingeso zacu zivuga ubutumwa, ingeso nziza tuzongere ku bwenge. Iri jambo ubwenge ritahurika kwinshi, ariko jenda rikunda muri Yobu 28:28. Ehe kubaho Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Ubwenge tubwongere ko ukwirinda. Ukwirinda, erega umuntu yirinda icyamuteye, kavuga iti ikintu ndakibisa, naho kiza cyaje si ngombwa ngo ndacemere, naho kije ndakiretse. Yesu nashimye cyane. Uko bije byose siko ari byiza. Hari ibyo ukwiye kwirinda ukavuga uti iki naho cyari n'inyungu, iki kintu naho umengo cyagira kingirire neza, numva mengo kiranyuranye n'icyo umucyo w'ubugingo muri jewe kurambarira. Ni kubera iki bajya abahungu ba Shadurake na ba Meshake na ba Abedinego base kurya ku byo kumeza y'Imana? Babibujijwe n'iki? Kandi byari ibyo kurya biryoshye, kandi byari ibyo kurya by'iteka, kandi byari ibyo kurya bihabwa bubahwa. Kubera iki mu mitima y'abasore nk'abo bubaha Imana bumvise nk'emuhora hawe ati no no no, nayo ofra ari nziza, gusangira n'umwami byari biryoshye, gusangira n'umukuru ni byiza, mugabo mwebwe stop. Kubera iki? Imana irazi kudusuzumira ibifise ubugingo n'ibitagira ubugingo. Donc ubwenge bwacu tubongere ko kwirinda. Twirinde ntidupfe ibyo twemeye n'ibyo twakiriye. Ukwirinda tubongere ko kwihangana, ukwihangana tubongere ko kubaha Imana, ukubaha Imana tubongere ko gukunda bene data, gukunda bene data tuzongere ku rukundo, kuko ngo ivyo utabifise abari impumyi nta muco uri muri we. Mu gusenga rero numva mengo yasengesho Elisa yasengera Gehazi, numva ari byo dukeneye. Uhoraho we ndakwinginze, uyu musore, iyi nkumi, uyu mushinga ntawe, uyu mugabo, uyu mufasoni, umuhumura amaso, umuhumura amaso. Ubuhumyi bwatewe n'iki? No kutagira ibi bintu bimaze kuvugwa. Uru ruhumyi turuterwa no kutizera, uru ruhumyi turuterwa no kutagira ingeso nziza, uru ruhumyi turuterwa no kutagira ubwenge, uru ruhumyi turuterwa no kutirinda, uru ruhumyi turuterwa no kutihangana, uru ruhumyi turuterwa no kutubaha Imana, uru ruhumyi turuterwa no kudakunda bene data, uru ruhumyi turuterwa no kutagira urukundo. Kuko Bibiliya ivuga ngo abadafise ivyo ni impumyi, babona ibiri hafi gusa, bibagiye umuhagiro w'ibyaha byabo bya kera. None rero ko Yesu ari ngaha ngo twuhagire umuhagiro, reka tuwibuke. Twe ntituri mu bawibagiye, reka tuwibuke icyo umuntu yoba yaragize ko intege nke, icyo umuntu yoba yaragize ko kutirinda, akaba acumva ko n'ubu kimuteye ubuhumyi, ahaguruke tumusengera Imana mu izina rya Yesu. Nubwo butumwa Imana yampaye ko dusangira, ababwumvise Imana nibaha umugisha. Amen. Reka rero mpamagare umuntu agomba gusozera umwaka avuye mu mwiza w'ibyaha, gusozerere mu muco w'ubugingo, hanyuma umwaka mushasha wa 2024 uzubabera umwaka wo kugendera muri uwo muco. Haleluya. 2024 zibabera umwaka wo kuba umunyu utatakaje uburyohe bwawe. 2024 zibabere umwaka muboneka muri amatara, atubitswe kw'igisimbo,
ariko ashizwe ahantu hitaramuye kugira ngo amurikire abari mu nzu bose. Kaze cyane, kaze n'abari hanze ndabona bariko baraza. Nimuze twihe Imana idukure ko uruhumye ku maso, tubone ivy'ubugingo, tubone ivy'umuco. Kaze aho imbere haracyari ibibanza, naho vyoba vyaheze murafukama aho muri koridoro, nta kibazo. Ukuboko kuhoraho si kugufi ngo kunanirwe gukiza, n'amatwi yiwe ntiyapfuye ngo ananirwe kumva. Imitima iriko itakira Imana igomba umuco w'ubugingo. Kaze naho muri aka kanya mutoronka ubumviriza inyuma y'aya miga ku kintu ugomba gutunganya. Abakozi b'Imana barahari, kandi utaranabonana nabo, umuririmbyi yavuze ngo bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe, nta wundi wabona hafi yawe, bibwire Yesu nyene. Reka duhe umwanya umwungere asengera ishengero yaje gupfukama imbere y'Imana. Mana yo mw'ijuru, Data wa twese uhoraho, turanezerewe n'ijambo vyaguhimba yuko twumva uno munsi. Turakeneye Mwami uwo muco, turakeneye uwo muco wo kumurika mu mitima yacu, ubugingo bwacu bukagendera mu muco. Turagushima Yesu ko waje mw'isi nk'umuco, kuko uri ijambo w'Imana kandi ijambo ry'Imana ni ryo muco. Ndashimiye isaha nziza ko iryo jambo ritumurikiye, tukumva Mwami yuko dukwiye kuva mu mwiza, kandi amatara yacu bitwemereye yuko atereka ko ibisimbo. Waduhaye amatara yo kumurika. Ndagushimira ijambo ryawe ko ribaye umuco umuritse imbere y'abene Data no mu mitima yabo, bakisuzuma bakabona yuko hari icyo bakwiye gukora. Baraciye bugufi, barunamye munsi y'umusaraba, kuko ndashima Mwami rirya sengesho Elisa yasengeye Gehazi. Ndagushima yuko rirya sengesho natwe ridushikira uno munsi. Ababene bacu barahumutse, ababene Data barabonye umuco urabamurikiye, kuko babonye yuko atakindi kibakwiye isanziza atari imbabazi z'Imana, atari amaraso ya Kristo. None bamaze kubona ibyo bakoze, bamaze kubona inzira bagendeyemo, bamaze kubona yuko byashitse Mwami amatara y'abakumirwa kw'ibisimbo, bamaze kumva ijambo ribabwira ibyo bakwiye kongera ko mu kwizera kwabo, hari ibyo umuntu wese ariko aragusaba kuri ino saha. None nubimukomorere aho umuntu wese yatakarije, aho umuntu wese yamburiwe icyo yumvise umutima we wifuza kuri ino saha nziza, ukimukorere. Cyane cyane tubasabiye amaraso ya Kristo abuhagire, abakure ku iby'isi yabateye, abakure ku iby'umubiri wabanduje, abakure ku ibyo Satani yaboheje nabi bagakora batari bakwiye gukora. Amaraso yabakure byose Mwami. Imbuto rero zitari zawe zirandure, uhashiremo imbuto nshasha, kugira ngo bikunde ukwizera kwabo kongerekane, n'ibyo bigwanishwa bindi byose biherekeza ukwizera babironke, kugira ngo bazotangure uwundi mwaka mushasha barabaye ibyaremwe bisha, bafise umuco umurika neza, amatara yabo amurika neza. Uzobabona abone ko hari icyo wabakoreye, abone Mwami ko bafise itanguriro ryiza, urugendo batanguriye bazorusozera amahoro. Urakoze ko bahariye, urakoze ko bahumurije, kandi urakoze ko ibyo bigwanishwa bari barataka bisubira kubibambika ukundi, baba bizigirwa muri iyi nzira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. No mu kwinjira mu mwaka tugiye kuzobamwo, Kristo atubere koko umuco w'ubugingo. Hanyuma kandi rijya jambo yabwiye abigishwa biwe bamaze kwitira akayabungabunga, tujye dusaba n'uwo nawo n'umutwaro, Imana iturememo
imitima yo kubungabunga ijambo ryayo. Nagomba duhamagare Pasiteri Nicola abanza ashike hano asenga Imana kubw'iyo mitwaro. Amajambo twumvise, amajambo yawe ategeka ko umuntu abwirizwa kuba umunyu n'umuco, kandi ibyo bizotuma abantu benshi baza kuri wewe bahunge uburake buzoza. None rero iri shengero rihagaze imbere yawe ryakiriye ijambo ryawe, ryamaze kwihana no kwiyeza. Yego, iki ni ikimenyetso cy'uko bakwizeye kuko ibintu bihagaze imbere yawe. Kumbure hari ibibabuza kuba umuco, harimo n'ibibabuza kuba umunyu. Turasenze ngo ibyo bintu biveho mu izina rya Yesu. Hindura amateka y'abana bawe. Turasabye Mwami amaso y'imwemu abona rya jambo Pawulo yavuga ngo twebwe ntituraba kubiboneka, turaba kubitaboneka, kuko ibitaboneka n'iby'ibihe bitazoshira, ariko ibi bidukikije bimara kandi isase. Ndasabye wowe uhishura ubwami bwawe mu mitima y'abantu bahagaze, babanze banezererwe Imana n'ubushobozi bwayo, banezererwe n'uru rugendo turimo rudushikana Isiyoni yo mu ijuru, banezererwe n'agakiza ibisigaye. Mwami, niba hari inkenerwa, ndasabye gutangaze rya jambo rivuga ngo ibi murabyongewe gusa ni inyongera. Ndasabye umuntu afise ikibazo cy'imibereho umwishure Mwami, kuko ni wowe nyishu yacu umutabara. Ariko uyu muntu aduze imbere yawe afise ikintu ariko ararega kimeze nk'umusozi umunyikiza, kimubuza kuzobona ubwami. Turagiciriye urubanza, yewe wa musozi we, turagukanamiye mu izina rya Yesu. Shinguka utange kure abasavyi bawe b'Imana nzima, bashishikara runo rugendo kugira ngo baze bashika amahoro. Utangaza ijambo ry'amahoro mu mitima y'abantu, kugira ngo Mwami ico babuze bakironke, ico bagomba kongerwa nimba ari ukwizera bakuronke, ari ingeso nziza bazihabwe, ari urukundo baruhabwe. Mu izina rya Yesu Kristo, ugendagende umuntu wese icyo agusabye ukimukorere Mana, ukimukorere, kuko ahisemo iyi nzira y'ukwizera Yesu. Yesu ashobora byose. Urakoze gukorera abantu bose ibijyanye n'uko bizeye. Mwami, turabarambitse ku biganza natwe twizeye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.